mu rukino rwa Champions League warayirubaye hagati y'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Arsenal ku mugoroba wejo mbuyamba ku mugoroba wejo suko batari bazi yuko ari bitatu kubusa suko batari bazi yuko bigoye kugombora mugabo Real Madrid baravuga cyane jambo ngo remontada nico kintu cyari citezwe wibaza yuko ari giki duhere ngaho ni giki cyatera ba Madrid kumva yuko remontada ishoboka kandi baratsinzwe bitatu ya urakoze ikintu cyatuma Real Madrid bizera remontada nuko bazi ko muri football birabaho kigira kabiri techniquement baravuga ngo uravye ko Arsenal yadutsinze biragaragara ko nayo ko muri football haba ibitsindo bitandukanye hari ibitsindo byo ku ma set pieces hariho na open goal ya yindi igitsindo cabaye construct cagize ngo Arsenal wese amahirwe aho ni ku ruhande rw'abafana ba Arsenal ba Real Madrid uretse kufura zibiri yarose akagira amahirwe kanazishiramwe neza cyane Declan Rice natwe twagize amahirwe imbere ya match iyo bishika tukaba chance ko byari gushoboka tubwo rero natwe tworonka izo kufura bikagenda neza birashoboka ko twobazirikira nga tukabatsinda hakiri kare bagata umutwe nivyo bibaza hanyuma ica gatatu navuga ngo ni kwa kundi umufana wa football encore wa Real Madrid ntabeshe ni title defender aba yumva ngo turashobora kubikora kuko dusanzwe dufite ibikombe 15 kandi remontada bigeze kuba bazikora ati nubu twobisubiramwo bakirengagiza faiblesse equipe ishobora kubufisa je nibaza yuko Real Madrid bagendeye kuri ico nyene na cyane nk'ubu urabona ko umugwi wa Arsenal waheruka muri demi final 2009 bakugwamwe na Manchester United wewe ufana sinzi kukunda kubuvuga mugabo sinzi kubyemera uranabyemera kuko hari abantu konfise nkima nkindwiza Manchester hari abantu babigumiza inyuma ya mikro ico gihe ndibuka byamaze kumenyekana ndibuka gasore bayikuramwe agasore kitwa Gibbs wenga yakaza nyimande ya Cristiano Ronaldo Jaco akamerera nabi cyane Cristiano Ronaldo Arsenal nibwo baheruka rero muri kimwe cha kabiri gishira icanyuma cha kabiri buriya Arsenal ije mu champion bigize kabiri mugabo yari maze imyaka ndwi idahari mu gihe Real Madrid muri iyo myaka ndwi ngiyango harura Champions League yatwaye bon nibaza yuko ikintu bagenderako kwari ukumva yuko Real Madrid buriya irakunda guprofita imigwi muri manque d'experience zifise cyane mu kugenda ugashika imbere yayo ukajugumira Arsenal yari kwije byose kugira ngo ishike imbere ya Madrid ijugumire ariko twabonye atari ko byagenda niba gusa turi kucatuma abantu bibaza ko remontada ishoboka ikigira gatatu Real Madrid buriya ni equipe yamenyereye yuko ishobora gutsinda equipe naho yoba ari mbi no mu bihe bibi byayo ishobora kuza ikamerera nabo mu bawe bakubwira ati twonanirwa muri La Liga ariko muri Champions League twari dufite ishusho banabikoze kenshi kabisa aho berekana yuko ico kintu kuburyo bose banatinyuka bavuga ngo UEFA Champions League ikuye guhindura izina ikitwa Real Madrid ariko Real Champions League ariko mbuyamba impamvu bafise 15 badafise zose zimaze gukinwa nuko buri mwaka hari giye bicamwo nyene ntibatware Champions League nuko buri mwaka badategezwa kugirana nubwo ari abami birushanwa mukaba bafise 15 hariyo nabandi bafise izindi kuko rimwe bashobora kuitwara ubukurikira bagahebera abandi nkuko bigenza ubu byaraye birangiye nyene bakerekana yuko byukuri uno mwaka batazoba bahari ariko reka tugende kuri iki tugitangora wigeze kuvuga ijambo ngo Real Madrid yoba yabaye mbi Arsenal ikabiprofita mugada kubwira nti na Arsenal ngaha yabaye nziza cyane kuko gutsinda Real Madrid match zibiri zose nibaza yuko mubigeze kubigerageza ngo bayikuremwo nibaza ko atari bose bigeze kubikora na City yari maze igihe yitwa ko ariyo ibabangamira ntaho nibuka yabatsinze match aller na retour Real Madrid inyuma yo kwipfuza remontada bakana uzi ko ari equipe
abantu baba barizeye ku buryo yakubiswe bitatu muga abantu benshi bakumva ko nubundi qualification bacikiye amahigwe kuba ku mugoroba wejo batavuyemwo ari uko batsinze 2-0 ngo ntibikwire bitatu atari uko batsinze ngo kimwe ku kindi atari ukuvuga ngo baratsinze na kimwe ku busa hakaba ko Arsenal isubiye kubatsinda 2-1 kandi abantu nibaza yuko nta muntu numwe yigeze yimagine iyo scenario abantu bibaza ati baraza kuvamwe muga bavemwe nka Dortmund baraza kuvamwe bavemwe nka Aston Villa ico coco nico benshi baravuga bati nyimba Aston Villa ariko yavuyemwo Dortmund ikaba wesha amatike yahiye ku mugoroba cyane gose cyane gose yigeze ha credit ya Arsenal nta muntu numwe yibaza ko Arsenal by'ukuri yosohoka Santiago Bernabeu ihakuye yindi nziza kuba ico kintu gishobora kuza mbuyamba ico coco nticashimangiye by'ukuri ko Real Madrid hari ingwara yoba yarigwaye itari bwaje habona itari yanyegezwa nizo victoire bakaza bagakuramwo bujya muri WTM bambe muri barrage bakuyemwo nde bakuyemwo Man City Man City muri barrage bakuyemwo Man City nivyo urakoze cyane muri WTM de finale bakuyemwo Atletico Madrid iyo byasa no kumengo ni migwi igaragaza bati equipe sadere Man City na Atletico bati nyimba Real Madrid yitwa ko igwaye ariko na City iragwaye nyimba rero ako dusangana abagwayi babiri bari mu bitaro nyimba bashaka kuyisezerera match aller na retour byo kuri Madrid irakomeye bakaza bagakuramwo Atletico Madrid yahagwa n'amahirwe menshi yuko nayo ishobora kugira icibakoze ku ma penalty ibyo ubwo ntivyanyegeje ibitameze neza kwa Real Madrid vy'ukuri vyagiye kugaragarira muri iyi match bakinye na Arsenal reka iki kibazo ndagikurikize tugende tukidebatako inyuma yo gutsindwa na Arsenal imbere y'inkino zibiri atamuntu numwe yaha amahirwe ya Arsenal kuva tombora ikibaye abantu bose bavuga ati ni Madrid ni bake benshi babona ko ari yo match mbere ni babona ko ari yo qualification yoroshe ku predicting burya inyuma yaho Arsenal igaragarije ibitandukanye n'ivyo mbuyamba inenge za Real Madrid aho igwaye canke ingwara yashotse igaragara ku bwawe kwa Real Madrid nizaye nivyahe ibintu washotse ubona yuko by'ukuri ibi biragaragaye mugabo benshi ntibari bwabibona reka duhere ku batsinze tumuhe credit tumuyicubaye aba felicitation ku bafana ba Arsenal usezera Real Madrid ku bitsindo bitanu vyose kuri kimwe nimboneka rimwe iyo harige uvuze Real gusa wohava wazanti Real Zaragoza canke Valladolid ariko ni Real Madrid byagenze gutyo ni hala Madrid yaheruka gutsindigwa ku kibuga cayo itsindwa na Ajax 4-1 abantu barayibukiye Ajax yacigurisha bakinyi ari 2019 sivyo rero uravye usubiye inyuma gato mu myiteguro Real Madrid turugara ikibuga nkaho umenga baza gukinira muri plafond turaza abana ntibemerewe kuza hano abatama abantu bakuze bagaragaza ibimenyetso kumburengira by'imitima ntibaze hano kandi bakoze ubwo hari gihe bari guhahamukiramo hariya Real Madrid yari très confiant yuko ibintu biza kugenda neza ariko ni Arsenal reka mpere ko Arsenal inengeza Real Madrid ndaza kuzigaruka ko Arsenal reka nabiteguye nta kibazo ngendera kuri yo kuko surprise generale yabonetse by'ukuri nivyo bintu by'uko ari umuntu ashobora kuza kubahuka gutsinda Real Madrid bitatu kubusi wiwe ariko akazana Santiago abantu biteguriye guhindura amateka bikarangira n'ubundi basuye kumukubita Arsenal naco credit yo turaza ko yiza tubanze duhere kuri ico gitangaza ca Real Madrid by'ukuri wabonye Madrid igwaye he si fin de cycle si ubwo ntiyo bari impera y'ivyo Real Madrid igwaye muga abantu batari bwabone canke ubwo Madrid ivyo yatumenyereje Arsenal ntiyabishize kakaburungu kanyuma ni Arsenal yongeye kugaragaza intege nke za Real Madrid ariko umenye ngo ni Real Madrid inkino zibiri zayihuje na mukeba wayo
hari na match babatsinze 4 muri mita ndavuga FC Barcelona FC Barcelona twatanguye sezo bavuga ngo iri muri mu bukene butagira uko bungana kubyo no kwandikisha abakinyi nka ba Daniel Olmo byabagora ariko Real Madrid Barcelona irifatafata muri ubwo bukene bwayo imaze kwitsinda match zibiri haraho yambuye igikombe mu Barabu match yabereye mu Barabu ibatsinze byinshi ibatsinze bitanu kuri kimwe kandi yarose rugite abaruje nibaza ko Real Madrid bayariswe nyandwi no bivuze ngo aho niyo twatangwa kubonera aho niho natanguye kubonera akanenge ka Real Madrid inenge ya Real Madrid kandi ninenge igiye kugaragara ubu sivyo ariko ni ibintu bigenda burya umuntu mu kugwara ntugire ngo umuntu ntashaka konda ngo akoroka ibiro 10 ku munsi umwe uyu umuntu atangura koroka kilo kimwe ni Real Madrid nambu vyibuka neza na Champions League yagiye itwara mu minsi yahera buri muntu wese yanariza football yahora ayitega imisi avuga ati murahuye na Paris Saint-Germain aha ni muhava ukabona Donnarumma akoza amahano yihereye umupira Benzema kuko ni Real Madrid no bavuga ngo sinzi mutamayigeze kuvuga ngo burya nta muntu asaza atiyo none ndabona ibibazo biri muri Real Madrid cyo ndavyagiriza Perez dusubiye inyuma ni Zidane yamubwiye ngo namba utari kuranyubakira muri ubu buryo nshaka reka jengende sinonone legacy y'ibyo nubatse ngaha amakosa ya Perez nayahe amakosa ya Perez nayahe ni Perez ubu kugura abakinyi hari gihagura umukinyi umwe azimvye abandi agategereza umuntu azomara kontra handi kurindira umukinyi azomara kontra handi burya nubona abantu babiri batandukanye umuhungu n'umukobwa canka bubatse barahukanye umenye ko abo bantu bose barafise amakosa ego hari ufise menshi ariko hari watanguye amakosa hari nuwo byase ko yihanga umukinyi natandukana na ekipe ubu nta muntu yotinya kukubwira ko Mbappe mu bwiza bwiwe bwose hariho handicap muri je ya Paris Saint-Germain bigaragaye ino saison vyimutse bigaragaye ino saison yagiye n'umukinyi mwiza ekipe avuyemwo isigaye mugabo nubwo hagiye umukinyi mwiza abamusubiriye ntabwo ari beza nka Mbappe ariko mu buryo bwuko football ari je collectif Mbappe donc biratuma uwo Mbappe kuko ugwana no kubakira kwizina ry'umuntu ukagwana no kubaka ekipe Samir Nasri kuri Canal yakoresheje ayo majambo nyene aravuga ati Arsenal ihejeje gusubira gushimangira ko ekipe yubatse mu buryo buri collectif yego ntayihuriye na ekipe yubakiye ku ma individu kuri les individualités ati Arsenal baragaruka kuri Mikel Arteta bati ukuntu yagiye arubaka ekipe buke navyo turaza kubigarukako ati mugabo iyi Real Madrid yagiye irazana ikintu ca desequilibre itabizi gatoya uyu mugabo wari kuravuga Florentino Perez ndakunganira uyu mugabo naje nemeranya na wewe ko yatereye cyane mu konona ino ekipe ya Real Madrid jewe iyo numvise bavuga ngo bagiye abirukane Ancelotti ndabona ko ari hahandi bamwirukane bamwubaka akaruta kandi karakamira mugabo Ancelotti uyu mugabo hari byinshi yafukafutse ariko ayo makosa Ancelotti yatanguye kuyakora nta muntu yari yiteze ko Madrid yotwara Champions League mu mwaka uheze yaradandaje ingena kubwira yarekuye Benzema w'umuataka yabaye Champions League yabaye mwiza kanatwara Ballon d'Or kubwo gufasha Real Madrid ntibamusubiriza binjiza Jude Bellingham umumediateur rimwe nayo bivuze ngo barekuwe ukenewe ntibasubiriza ukenewe ariko binjije nuwo badakeneye cyane kuko ico game Mediane ya Real Madrid yari maze igihe irimwo uyu Modric akina Toni Kroos numwe muri bajya bapeti ndavuga kama Vinga na Chouameni inyuma y'igenda rya Casemiro inyuma y'igenda rya Casemiro nawe atasubirizwe navyo turaza tubigarukako Ancelotti cyukura abantu bari bazati iyi ekipe reke Benzema ntimusubirize biraza kuvamwo ntiyamusubirize Ancelotti arabifukafuka ahindura no mu buryo
bwo gukina sinibaza ko Florentino Perez ico ciyumvire yagifise ko uyu mugabo agize mugayishimira ko afise umumenyereza ashobora kubikreya aravyubaka afata equipe ikina 4-4-2 mugabo 4 ya Los Angeles no kuvuga ba Chouameni yabari imbere gatoya Rudiga ya Rudiga na Ntuzenya na Militao hanyuma mu makeri hari Modric na Ntuze na Toni Kroos canke Modric akajya bench hakaba harimo Valverde ahubwo Modric yatangwe kuva mu kibuga yari Valverde na Toni Kroos hanyuma Jude Bellingham akitwa ko ari muri mediane mugabo kandi umenga ari no muri attaque ari nyuma gatoya abana baba Brazil ari nyuma gatoya ya Vinicius na Rodrigo ico gihe twabonye guhinduka kugukina kwaba babiri ubwa mbere Rodrigo nande na Vinicius Junior kuko kera Vinicius yari umukinya satira arondera umurongo uriya wa corner yari ataka excentre gauche aca mu ruhande aheza inguni akatera centre agaca hariya nyene kuko centre yazirondeza Benzema reka tubibasiguriye neza aba bantu kugira babitahure bavyibuke neza uribuka ko muri classico zico gihe Xavi buri gihe yakura Araujo muri defense agatwara akamujana kuri kabiri kugira afate uburi bubafu wa Real Madrid yanabirejije kenshi uyitwa nde yabarinde uwo Vinicius muga kuva mu mwaka weze Ancelotti amaze kubihindura inyimba ari ikintu cagoye Xavi nugusubira gufata Vinicius muri ubwo buryo kuko Vinicius ntabwo yaragica hariya yari yafashe system yabakinisha ku buryo be na Rodrigo bisanzura no kuvuga ino atake yose bayigabura ari babiri no kuvuga umwe afata ikibuga kugabura hagati yefo bagaca mu mpande bariko bararondeza Jude Bellingham mu mitwe canke Jude Bellingham yagarutse muri recuperation bakarondera umupira mugabo winjiramwo hagati urumva ego urakoze cyane Rodrigo yakina a control iri no ku ruware yiwe yose yiburyo gushika kuri point de penalty harahiwe urumva ko ariko akina yinjira Vini nawe ya control ibubafu gushika kuri point de penalty ariko rimwe na rimwe iyo bagiye gukinira kuri izo mpande iyo bagiye hari ya kurari ya ma extremity y'ikibuga Jude nawe yacaza akamera nk'umufone urakoze cyane niho rero hanaviriye n'ibitsindo byinshi vya Jude Bellingham by'umwaka uheze ubwo buryo uyu mugabo ntabutoye kandi birareisisa banatwara Champions League kandi aho hari mu ruhande rwa attack ariko twibuke ko no mu ruhande rwo muri mediane umuntu yafa umu box to box umuntu yafata ku mipira myinshi cyane yari Toni Kroos reka tubanze twihereza ivyo ndakwereka ukuntu twinjiye mu bya Toni Kroos seziraheze batwaye Champions League Florentino Perez azi neza ko wewe yifitiye umumenyereza yama bitunganya acatakaza uwitwa Toni Kroos yigire muri retraite aragenda muri retraite tubona biretse uko ahubwo yitayeho kugirane kuzana Mbappe mu busatirizi Ancelotti yari yamaze gushona butagifise ikibazo mu busatirizi bwaho Vinicius atsinda 25 Jude agatsinda 23 uwitwa Rodrigo agatsinda 20 bagatwara La Liga bagatwana Champions League umva ikibazo cyo mu busatirizi caramaze gutoregwa inyishu aragizene arakirenze cyose harimo na Joseru azakabatabara kuyo match urakoze cyane nk'umuramplace aca birengako aza kongeramwo umuntu muri attaque yitwa Kylian Mbappe umukinyazi neza yuko aje ategezwa gushikira mu kibuga akina atari nuwa gusa yewe kuko nambo mukinyi wamuhaye 100 million za prime de signature wiwe nk'umuaje we kwa muha 30 million wa mukinyi si wa gusa uwo mukinyi nawe ategezwa gushikira mu kibuga kandi uwo mukinyi utegerezwa kurondera uburyo buhura nuko akinana n'abasanzeho ikibazo kiba kiravuze tukiri ngaho rero rindira gato tukiri ngaho yaje abantu barabizi neza yuko Kylian Mbappe ntabwo ari umunimero 9 aza aca ku ruhande rwa Vinicius ariko aza kuza muri aza kuza muri Real Madrid wongeyemwe mu ataka Vinicius yamaze guprova nta mukinyi numwe kwisi
yoza akamukura ku ruhande yari ariko kuko yari n'umukandida kuri Ballon d'Or nubwo bitagenze uko abantu bavyibuka kuri sezo yaheruka baravuga ngo namba aje Kylian Mbappe agomba kurondera handi hantu akina mu kibuga ariko atari kuri poste ya Vinicius kandi niko byagenze ari naho byavuye ko Mbappe aza gukina kuri poste ya numero 9 nyimbo vyibuka mu minsi ya mbere Mbappe integration imugora Madrid tanguye no kugira ivyo bimenyetso by'ukunganya rimwe na rimwe bagatsindwa match hatangwa kuvuga ati mu bibazo Madrid ifise nuko Mbappe ari kaca hehe ku mwanya utari uwiwe habamwe n'ikintu umengo basekanira hariya na Vinicius kuri uriya mwanya umengo barahahurira cyane havuka desequilibre mu bakinyi b'imbere ba Real Madrid mugabo nabambukana iyo mipira muri mediane dusamazwa nuko abakinyi b'imbere umengo ngo ni kibazo ca Mbappe kubera uko nuko ariko twibagira yuko hariho hagati mu kibuga ikibazo gisigaye gihari ni kibazo gihari burya ntangira kumeza zitatezwe muri mediane ni nko mu gikoni casizwe nande na Toni Kroos kandi ni kibazo gihambaye cyane umutama Ancelotti mu mwaka uheze bamuhaye shwa yo gutunganya uko atunganya ubusatirize muga cette fois-ci yarasigaye afise ubuzi bubiri ndakinisha gute Vinicius Rodrigo Jude Bellingham n'uyu mushasha ndamwentegra gute ariko kandi ndatunganya gute na mediane yande ya Real Madrid inyuma y'isohoka jande ya Toni Kroos muri ivyo Jude Bellingham we nazanya kina numero 8 nkamuzana nkumu ataka dosutier burya muri ya system abari mu ataka dosutier ndongera kumukonvenka guto kagaruka muri inyuma byari byarabaze gufata ivya Jude n'abafana ba Real Madrid bavuga ngo yasubiye inyuma nababwira ati kukati yagitsinda bya bitsindo mwabona ntabwo ari mu ataka nubwo byashitse agashikira ariko buri umuntu umaze kumumenyereza kwigira hari imbere akajyoherwa n'igitsindo mugani wa kubwi musubiza inyuma biba bigoye donc babaye abakinyi bane bari muri attaque ya Real Madrid kuko Jude Bellingham nawe uzorabe ni yafise umupira yumvira igitsindo gusumba gupasa Jude Bellingham nawe nyene kubera ikaza yararyohewe niki nico gitsindo kiraryosha ariko jewe nemera yuko Ancelotti kibazo c'ubusatizi bwa Madrid yaragitoye icatatoye nico muri mediane kuko nk'ibitsindo Mbappe abatsindiye urabona yuko kabisa integration yiwe ni byinshi kuri saison yiwe ya mbere ni byinshi cyane ya gatandatu kwiza Tranby competition confond ahubwo Ancelotti kuba meforme za Vinicius ico si gikorwa camunane kuko mukinyara ashobora kuja muri meforme ari abaho saison uribuka umukinya yabaye mwiza nka Eden Hazard akiri muri Chelsea hari saison zamwemerera n'izindi zikamwankira ico sino giharura ku bikorwa vyande vya Ancelotti no biharura uretse yuko je na meforme za Vinicius ndazagiriza ikipe ahubwo nyene turabe ko bidakomoka muri ivyo bibazo bindi uri kuraraba sorega twanda gisigura icyo jewe ku ruhande rwanje Vinicius bazotanga Ballon d'Or ku wa mbere ku wa gatandatu batsinzwe na Barcelona 4-0 bashamirana na Gavi aramubwira ati yamweretse gutya Gavi yamweretse abantu twabatsinze nawe aramubwira ati jewe ndi nzotwara Ballon d'Or aho ni samedi bazotanga Ballon d'Or ku wa mbere uwo muntu azi donc uwo muntu ari karirata ko azotwara Ballon d'Or samedi muri 48 bihindutse gute hari ibintu bahora bavuga ngo ushaka gutwara Ballon d'Or ja muri Real Madrid biri no mu maturufu bafise kuno babigenza n'abaje baronderera barondera baza gukonvenka abakinyi abwira ngo nuze hano hariho apare yuko uzotwara Champions League na champion tuzoguha Ballon d'Or tuzogufasha gutwara Ballon d'Or urumva Vinicius yishongora ku wa gatandatu bazotanga Ballon d'Or ku wa mbere uwo muntu hariho message y'ubuyobozi kuko mu nyuma harasohotse ibintu vyuko Nike yari yateguye ibirori vy'umukinyi wabo kuko afise kontra ya Nike bazotwara Ballon d'Or afise les ondes barafise message iva mu bariko barategura Ballon d'Or ko bishoboka ko Ballon d'Or yoitwara buyamba biragoye cyane ese namba hariho bari bamubwiye ko azotwara biragoye cyane kumukinya agira saison nziza yarabagize deception nkijya je ndabona bifise aho bihuriye iyo deception rero ndayibona namba muri 48 ava ya Ballon d'Or we yarazi ko azoyitwara hari ahantu byapfiriye kubabimubwiye kubabimubwiye de
inyuma y'igenda rya Benzema twabonye umwana leadinga equipe kandi igera ku neza cyane none uzenye Jude Bellingham mu nyuma yaho mugo we kemera gukora iyo sale bora kemera kuja munsi ya ariko kuzana Mbappe Cecile yuko Mbappe ataza kwemera kuja munsi y'ukuboko k'uyu mwana wo mu Brazil hari bihanga nka bibiri bitatu biri muri ya attack uretse uyu mwana Rodrigo we yemeye waravuga ati jesha kamunyicariki ariko travaye yanje naho ni nawe yari victim warabona yuko mu byo hinduka byose Rodrigo ashobora kuzogenda mugabo Vinicius na Mbappe bazokwama mu kibuga je nanje umuntu pariya yuko mwabo bakinyi bose Rodrigo hariho umukinyi zo mutanga kuva muri iriya kipe kuko ahakina nivyo akina biragaragara ko we ntaco bimutwaye shaka munyicarike mugabo je travaye yanje ndazi ko umunsi mwashizemo muzosanga mwaranyihenda twariko twanaliza me forme zande za Vinicius tuvuga tuti nta naho bihuriye n'ivyo wo kwagiriza umumenyereza yitwa nde Ancelotti uyu Vinicius bamuteguye mu mutwe ko agiye gutwara Ballon d'Or kuko yari yarakoze kabisa yarabimerita ivyo byo twese natwebwe n'abatari Madrid n'abatari muri iriya nzu niko twabona bishoboka ibombe yaturitse ku wa mbere saa 10 mbona marka mbona ibinyamakuru bikomeye ngo delegation ya Real Madrid yose naho bari buje reka renda koreka ikosa aho ryahereye ndasubira inyuma gatoya muri sezo yabanjirije iyi ya Ballon d'Or hari Ballon d'Or iyi yatwaye Rodri yakurikiranye niyo Messi yatwaye siko Messi scenario ya Messi na Nuriya Haaland irasa cyane na scenario yari hagati ya Rodri na Mbappe bambe na Vinicius utibisaniye buri abantu benshi babonye Ballon d'Or Messi atwaye ayitwara uwitwa Haaland nk'iyo Rodri yatwaye Vinicius Junior ndabesha ni meme scenario benshi babona ko uwitwa Haaland yakoze byinshi muri sezo avec City vyatuma twara Ballon d'Or ariko biza kwicwa n'igikorwa gito Messi yakoze mu kwezi kumwe cyane ni match indwi nyene zo muri mondial niko byasigurwa ni zitatu mu mapure witeme kare demi final ni zine ni match ni bambe nindwi urumva ni zine kuva knockout ni zine na zitatu zo mu mapure abo rero bavuga bati Haaland yibwe Ballon d'Or nkuko Vinicius bavuze ko yibwe Ballon d'Or nande na Rodri iyo si deba ngomba kuzamo ngomba ndakwereke abantu bakwiye kunabimenya Ballon d'Or irimo amanyanga menshi ivyo ntitubigarukamwe reka ndakwereka ivyo turiko ivyo turiko turazako ndiko ndakwereka management yico kintu kumukinya takaje Ballon d'Or uko City yagikoreye Haaland nuko Madrid yabikoreye Vinicius uwitwa Pep Guardiola yagumye yumvisha Haaland ko gutwagwa Ballon d'Or donc yagumye agomba kumwereka yuko Messi atwaye Ballon d'Or ya merita kora ntibiteye isoni kugirane gutwagwa Ballon d'Or nande siwe wa mbere unayitwawe na Messi ugura cari muto uri muto ishimire no kuba wa kabiri ariko Madrid mu kwica umuhungu wabo nta muntu numwe wi Madrid yigeze aza ngo yerekane yuko umwe Rodri nawe hari vyakoze kugira ngo twari yo Ballon d'Or bose bagiye hariya bamubwira ngo uribwe ibara riraguye nukugenda ntitugenda wewe barakononeye bibaza ngo bariko baramushigikira kumbe bariko bamwica hehe sirituwe ko na mentale yiwe itari hejuru mentale yiwe itari hejuru jewe mbona hariya ahantu Madrid baritwaye nabe bakoresheje ijya pouvoir bavuga bati iyi nivyo France Football yaje gukora ikintu kitabanezereza kwima Ballon d'Or mukinyi wabo mugabo baca bagomba gukoresha iyo pouvoir yikwerekana yuko nabo bashobora kugira ivyo bononye turashobora kubima presence yacu bikaboneka twewe turi institution nini irashobora kutaba presence mu kambari bara canke tukerekana yuko mwebwe tukabahungabanya donc ariko bibagira ko ari ikintu bariko barakora kitari ciza ku muhungu wabo mbuyamba wewe umwana wawe naho yoyobegwa hari akantu kabaye ko biza vyabaye haraho umwigisha kuvyakira
kurusha kumwereka yuko nawe ubabaranye nawe ukamwereka yuko akoga ntaco bimufasha kuko ntaco bihindura. Yego. Ariko hari gihe umwereka yuko ivyo bintu bibaho, reka tugire kuko je nabonye ekipe zose niko zibikora. Ekipe zose zatunze umukinyi ya Merita Ballon d'Or ntana yitware. Zamuhaye felicitation kuco yashitseko birengagiza ibiza vyabaye. Umukinyi nka Vinicius rero. Mwebwe muramweretse ko ibara riguye. Ballon d'Or atayitwaye, induru zirasekeye nta kugenda hariya mumwimye n'ibirori mumwimye na ya foto yo kuvuga ngo je narigeze kubu wa kabiri muri Ballon d'Or. Wibaza ko ari bibi. Si bibi, umwimye niyo prestige yo kuba president. Aje hariya yifotoza ifoto azogenda yimanike kuko iriya ukazishobora kuba yari unique atazosubira no kugaruka hariya kuri iriya podium cyangwa ngo twari yo Ballon d'Or. Ngo aronke ivyiza kurusha ivyo yipfuje ujya muzi. Ivyo urabimwimye. Mura prive ico kintu noneho araronse arazi yuko mu mugongo we mu mwanya wa kabiri hari Jude Bellingham. Bivuze ngo nakanu gato dusubiye go reproducer saison nka yindi twebwe nka Madrid haraho hashobora kuba hari uwundi yitwaye neza atari jewe uwashobora kuba Jude kuko yabingaragarije mu kumbana uwa gatatu hanyuma bana itanze na Mbappe ari ngaho rega na Mbappe yaraho ubu naho noneho tugiye kuronda yiri saison mbuzi yi Ballon d'Or noneho dusigaye dufise nande na Mbappe uko wewe wari kurabi ingorane y'ama penalty uravyibuka tuzoyihande muraba urakoze urazi ko banayimukuye ko urakoze noneho uyu Vinicius aravuga ati ino saison vy'ukuri naho twara Champions League tugasubira kugira umukandida wa Ballon d'Or ubwo aracari jewe urumva iyi stress yagiye aragira kandi se bekuraraba uko saison yiwe yagenze niyo botwaye Ballon d'Or none musi tuvuga tuti niyo twavuga meilleur joueur de la saison wari Real Madrid nawe ari so far aho bigeze ubu sinibaza ko no muri batatu arimo wi kuko uri kuraraba afise uruhara rw'ibitsindo birenga 25 Vinicius burya ntagaragara nk'ivyo mu mwaka uwa mbere dufate ko ari inde oya ni Mbappe ko ari Mbappe oya muri batatu ari mwerega ntabwo ugiye mu biharuro urashobora kuvuga yuko arimwo mugaje hajya Madrid ihorana umuntu nama mbona ko atari uwa mbere n'uwa kabiri yitwa Courtois mu bikorwa nuko tuba dusigaye twita ibiharuro mu mupira ariko ugiye kuvuga ngo abantu bafitiye akamaro Real Madrid no seso iyo atabakurutwa sinzi ko tuba tuvuga bitanu kimwe gusa urakoze cyane Madrid ihorana umuntu witwa Courtois yama yifitiye ako kazi rero Vinicius nguye yarapfuye mu mutwe kandi akora niwe n'ibintu byinshi cyane hajya nubwire ngo bijya bintu byo kuvuga rimwe akaronka rouge eja kibagira ko yayironza agasubira gukora ya makosa ntuzi yuko mu mutwe media yose ngo muri yaridi mu Barabu ntugire ngo bizira ubusi musozi uyo rero hajya haba hari hama eko yuko abamukikuje bo kwifuza enjuru kudemenaje uyo rero muri bariya batatu b'imbere yifitiye ikibazo ciwe atawugihuriye n'ibibazo Ancelotti afise igikorwa cyo gutorera inyishu urumva ico coco kiravuyemo noneho tuze ku kintu cyaranze equipe muri match yale bakubwira ngo Real Madrid bano bakinyi babo b'imbere birutse ibirometero bike equipe ya Real Madrid yirutse mwedo 13 km kuvyo Arsenal yirutse mu kibuga ico gisubira gushimangira iki ya desequilibre ya equipe ya Real Madrid bafise Mbappe bafise Rodrigo bafise Mbappe na Vinicius basigana ubu patro mu kibuga Mbappe we ntiwiruka dutakaje umupira wo gumuhagaze na Vin ntacundusha kuko nagenda guma mpagaze kumbe bariko ba penalize iki equipe isanzwe ifise mediane imeze gute mbi ahubwo I mean mbi imvune ifise toba imvune ntabwo bariregiriye cwamene uraraba niveau ukabura imvune zo muri defense zamutumye ahuzagirika swataraja muri defense swataragira gute ni Real Madrid tugarutse kuri cakindi gatoya msozera ko kantu kugira ndakwereke ukuntu Mbappe Rodrigo na Vinicius bica equipe ya Madrid na cancane bakica bari hagati basanzwe batanikomereye inosezo kuko hari icuho canke hari igihengeri cy'uwitwa Toni Kroos kitigeze kizibigwa ukuntu honyene Ancelotti yamahangayika no kubahindagura buri munsi birakwereka ko Madrid by'ukuri uno mwaka hari ico yaribuze kinini muri mediane
ndabira umuntu yitwa Bukayo Saka, ndabira Martinelli, sibo bakina ku mpande za Arsenal, ndabira kazi Thierry Henry yahamagaye Bukayo Saka mubwira ati nirengagije penalty wahushije, nirengagije igitsindo watsinze, nishimiye ukuntu witanze mu gusubira inyuma gufasha. Nukuvuga ngo bimwe duhayagiza Arsenal ngo bakinye nka je collectif, nka equipe nyene bakina basenyera ku mugozi umwe. Nukuvuga Bukayo Saka yarazi yuko nuzenya uyu Timbere amukeneye, yasubira inyuma cyane, agasubira inyuma mu gihe bariko barabata. Dufashe Vinicius bigatuma Vinicius barakora nka hatacu basigaje, bigatuma Vinicius abura inzira kuri ruriya ruhande. Martinelli yavuga ati uriya mwana Lewis Kelly arankeneye hariya mu kuja kumusogonda kugira ngo tubuze les attaques za Real Madrid. No kumusogonda gusa Arsenal ifise umupira, Lewis Kelly atanda gusubira muri mediane. Ndiko mvuga cyane kuri aba bakinyi nyene nivyo ndiko ndakubwira, inererano batanze ku ntuzi, ariko abo babiri ntivyabujije ko ibitsindo bibiri vyabonetse mu rukine ari bo babitsinda. Niko ndakwereka definition y'ukuntu ya collectif, ariko cyane n'ukuntu abakinyi b'imbere ba Arsenal mu gukina collectivement bakora ico Madrid buze muri babataka babo. Mwebwe muragiye hariya murarindira imipira iza kuzana iyo mutazi, kubera kumwe yitwa Vinicius, uwundi akitwa Kylian Mbappe, umwe benshi babona nk'uwa mbere ku isi, uwundi babona ko ari nawo wa kabiri. Mwumva yuko ataco muri mufashe equipe, ariko musanze muri ko mwica byose. Ndakoretse uko Arsenal bari abana fasha kuri kabiri harinde, kuri gatatu harinde, muri mediane harinde, kuvuga niyo mipira. Noneho mugani wawe mwirengagije nuko musanzwe muri faible no muri ibyo bice. Defensive. Kuri gatatu ari kwa kinande Arba. Uranka gusubira inyuma ngo dugana umupira Arba yoshikanayo. Kuzana Mbappe watakaje Toni Kroos ukamwongereza muri batatu basanzwe bagize season nziza. Hajya bari baremuye kuko ntabwo tumumenyere nka nimero 3 mbo yakina 3 nivyo David Arabakera, ariko bamuzanye kuri 3 yanabigerageje no munsi mwijoro riheze je mbona yabikoze neza, na makosa menshi yo mutora. Kuzana Mbappe ahari haratorewe ikibazo cha attaque ya Real Madrid, ukirengagiza gusubiriza Toni Kroos ahavuye, ukazana Mbappe ukongera ko kuva Casemiro agiye mutaramusubiriza. Nikosa rya Florentino Perez, sikosa rya Ancelotti, mwirukanura murenganije n'undi mumenyereza utiketsoye azoshikiya muri ivyo bibazo. Erega utukivuga ku nimero 6 kwa Real Madrid, subiri murabe 2006 batandukana na Makerere. Vuja hari 2006, hari avant 2006, hari 2004 ahubwo. 2004 2003 ibintu nk'ivyo kuko Makerere yatanguranye na ntuze ya Mourinho. Kurumva umuvandimwe Makerere yigira muri Chelsea. Zidane arababwira ati muri rengagije akamaro k'imoteri mu modoka. Imodoka yo bifise amatara zimvye meza muri kakure, ariko ntabwo ishobora kuya muri kitaka. Dafise moteri meze neza. Ati ubwo rero muzomenya neza ko Real Madrid muri kahise bigaragara neza ko idafise umukaserera sofa. Wana shaka na Zidane eriwe ya mbere yaje pardon yaje uyu muvandimwe Seki uyu mu Espanyol bamwirukanye tsinzwe na Real Madrid ibitsindo bine ku busari mu kwezi kwa 11. Lopetegui Lopetegui yaje nyuma, yari uyu muvandimwe yagize yabaye successful muri Liverpool. Benitez Acharaza Zidane bamuhaye equipe avuye mu bana. Ajavuga ati equipe ni nziza, coke haka Toni Kroos nimero 8 yari uyu yavuye kwa Tottenham, yari Toni Kroos na Modric imbere yabo uriya mo James Rodriguez, yari Ozil canke Ozil yari James Rodriguez. Avuga ati ntabwo equipe nta bwiza bwa equipe itagira umukaseri, ko hari amakuru mfise ko mwamugurishije muri Porto mugabo harimwo buyback clause uwo bita Casemiro ntashobora kugaruka mu kwa mbere yaciye agarutse equipe igira equilibre mediane. Real Madrid uyu mugabo atwara ibikombe tubikesha ego ba Cristiano Ronaldo turabarokonesa, ariko namba hari mediane nziza inyuma ya indi ya Barcelona yabaza Vina ba Iniesta na ba Busquets, ni ya Toni Kroos soutenu par na Casemiro. N'uyu mupeti yavuye kwa Tottenham abantu batuka muri nyongo ngurasa kwa Tottenham nta mukinyi mwiza kwa urumva. So nubu biragaragara ko ni Casemiro yaraje nyuma yuko Kedira
naba Zabi Alonso bari bakuye muri Liverpool bari baje muri equipe mugabo babarekuye bagiye muri Bayern. Zabi Alonso yaragiye muri Bayern niyo mpamvu bari batanguye guseragoringa nta equipe idafise umukasere muri Real Madrid ho ntibibaho ntabwo bibaho rero kurambwira ngo urakinisha Chouameni ntabwo muri Rene yari Chouameni muri Monaco ntabwo yari umukasere ijana ku ijana yari umu Edi Kasere noneho abo yujuje yari yabose n'aba box to box kama vinga uyo Chouameni wavuga Valverde Ceballos kongera ko na ba Modric bose n'aba box to box gusa yagombye gukreya kandi rero aho ubonera uyu mutama nawe nyene akora byinshi byiza muri Madrid muga akayihemukira uwitwa Casemiro yamuriye ko miliyoni 180 ariko nubu narazana umukasera musubiri yamuriye ko miliyoni 180 acara naho bukatanga 180 kwa Monaco kuri Chouameni ari amafaranga yarahiye yarahiye ni nkaho yaguye mu ziko oya ariko kugurisha Casemiro ku ruhande rumwe je nandi ndamushigikiye ko Casemiro aramwegera yamubwira ati ko ndose offre hano bampa meshi niwo mfasha nkagenda yamuguze 30 amuhaye vyose yarafise amutanze ni nkaho bo hakenya umusigati ugatanga ibikamvugwa miliyoni 70 nawe ntiwozanka kuko bajya apare yuko baba bashaka 6 zo mu kibuga baba bakeneye no kudandaza ariko ugomba kumusubiriza convenablement bivuga ngo Real Madrid ubu biragaragaza chantier aho turiko tuvuga muri mediane ibya defense byo tuvyihorere ibya defense n'ubundi ibya defense tuvyihorere nuwo sigaramwe kubera combativité n'iri academy itakaba yaratunze umwana yitwa Raúl Asensio sinzi uko defense ya Madrid bimeze no musi yaba nka ntoza gikomeye kuko Raúl Asensio ntabwo bo mwibutsi yaba Militao wakomeye iya defense oya dufata ko yari kuba nagwaye kuko imvune zirabaho zaranabaye ariko ugasanga iriya solution kuko ijya ntibari barayitegekanije iyo academy taba yaraproduce umwana nkuriye Ancelotti nawe yemeye bigoranye sinzi uko biba bimeze Jere Perez ndabona amakosa nuba akomeje koko nubu mbwira ko barindiriye Trent Alexander-Arnold ahejeje amasezerano kwa Liverpool ntabwo ari umukinyi mubi ako nawe inengezi we turazizi nambu dafise nimero 9 ziriya centre zizoshikiramwe azozihande ko Kylian Mbappé atari foro ku mitwe hanyuma ko defensive atavyazi tumuzi iyo niyo nenga afise kuva abamuduza muri Liverpool namba hatariho uzogirizo kuvertire kuko mu defense kuko namba kwa Liverpool vyarakunze nuko bari bafise ba Fabinho araduga bakaza kumukuvura ubu biragenda gute ko nta mukasera hari uwo muntu azoza gukavaringa inenge zo kudefanda z'uyu musore Trent Alexander-Arnold ninde ese turabizi neza ko muri Espagne bizokunda buryo umuntu ashaka gukunda hano nta gihindi gihugu azi uretse agiye gukina yo match agacata muri Liverpool yakuriye kwa Liverpool agiye kuhava amaze y'imyaka 20 kuko yinjiye muri Liverpool ku myaka 6 tuzi ko iyo environnement ya Espagne izokunda kuko nabakinyi bavuye mu Bwongereza statistike zerekana ko mu bindi bihugu byanse burya ni nk'abataliyano kuva iwabo reka twigire mu kibuga rero mu kibuga hari hitezwe remontada hitezwe Real Madrid iza kubiri tranche cyane ariko byukuri tuza kubona equipe ya Arsenal bari biteze ikindi bavuga bati Real Madrid tegezwa kuba yabonye gitsindo mu minota 15 ya mbere ariko tubona ahubwo mu minota 15 habaye kurtwa kuramwo penalty bari bagiye kujya ni cakane imbere yuko minota igira ni match wabonye imeze gute ishusho yo mu kibuga yameze gute paraporo yuko twari twiteze ko Real Madrid iza kuzikene ibitsindo byinshi igomba gutsinda ibitsindo byinshi ingufu za Arsenal zabaye hehe inenge za Real Madrid zabaye hehe ico Arsenal yaronse ku mugoroba wejo ico Madrid yabuze kugira ngo ironke ivyo bitsindo bari biteze n'ivyahe kubwi wawe urakoze ndenda kubivuga mu majambo makeya muri no mesi ndiko ndabona ingufu nyinshi zo kugira ngo equipe itsindi yindi iba yayirushije Mediane kuko Real Arsenal ifise Thomas Partey ifise n'amakenga ku myaka afise umunsi yavuyemo ingena zosubirizwa kwabuse Martin Odegaard yasubiye inyuma mu buryo bwo gucreatinga no gutsinda ariko mu buryo bwa collectif ari mwiza cyane ukaba ufise na Mikel Merino bahengeka muri attaque kubera imvune bagize ni boost muri iyo presence yo muri box ariko kandi iyo ba equipe adversary ifise umupira bayagarutse no kuvuga ngo ni avantage muri Mediane baba babaye bane ukaba ufise kandi na Thomas na Declan Rice nibaza yuko inyuma ya Chelsea yasezerera Real Madrid kantabaye homme du match aller retour bongeye kubona umumediatere bafiringa
umukenya guteye kufura zibiri abaye homme du match muhira no muhira iwe kwa ariya kwa Arsenal no kwa ni Santiago Bernabeu bivuga ngo ni Mediane Jembo nari go rufunguruzo gwino equipe Thomas Partey rero urabereraho bitandukane na Real Madrid equipe ya Arsenal twese turazi ko sezo yatanguye bakinuko nukuvuga abo baramaze kwicapa ni batatu hatagize uvunika nibo bakinyi Mediane nukuvuga Arsenal yaravyubatse kuvunika aravamwo ni ntuze ni kapitene wabo Martin Odegaard ariko niko nakubwira ariko Declan Rice ntiyigeze avunika yanababaniye yewe imvune zahora ziba kuri Thomas Partey ino sezo ntabwo arigera avunika ntabwo arigera avunika havunitse benshi mugawe ntaragenda tureke ivy'imvune ndiko ndakubwira ukuntu equipe yubakwa ko ndavuga ubwo bufatanye mu gihe Real Madrid mu nkino zitanu zikurikirana Mediane yabo ishobora kuzobihindutse inshuro zitanu ariko Arsenal kubera ko ivyo bintu baravyubatse biza vyaratunganye Mediane ya Arsenal izohinduka peut-être Partey yagize iyo suspension yagize contre Paris Saint-Germain canke uwitwa Mikel Arteta ari karavuga ati ndagomba kuruhurira bamwe mu bakinyi banje bo hagati reka nkinishe Jorginho nabandi bagenzi mugabe yuvuga uti match important Arsenal iza gukinisha nde twese turazi yuko biba bicafye uko ni Thomas Partey imbere yiwe Declan Rice hamwe nande na Martin Odegaard aho rero niho hahera ko equipe kunesha muri Mediane kuko wewe muri fazi yari wakinanye nande Jude Bellingham yari kumwe na Modric hamwe na Kamavinga uno musi ukinishije Mediane umukuye kuri kabiri umugarukanye muri Mediane babiri bahindutse Fede ariko akina na Jude Bellingham hamwe na Chouameni ariko no muri liste probable twiyumvira ibitandukana ushima ino Mediane ifise ibibazo no muri probable lineup twese twiyumvira kira muntu agapropose ivyiwe kubera iki equipe n'ubundi sanzwe igirane iraducanga niyo mpamvu kuri ico kintu wariko uraducanga koca ntashwa afise ntashwa no kuvuga kuri kabiri ndefande kuri ugo ruhande ariko muri Mediane ncangira iyo nenge ya yuyu mutama myaka 40 wa Modric numukinyi mwiza bafise umupira ariko kuja kuwurondera nta tukuvuga iyo equipe tuvuga 2017 2018 2016 2017 2018 yatwaye Champions League zitatu twese twari tuzi zo finale zose nizo Champions League zose twari tuzi abaja mu kibuga bo hagati cyane Real Madrid waravuga ngo ni habe mwimpinduka harazamwo Isco yari nawe ntiyaza hagati buryo yaza mu mugongo wa Benzema na Cristiano urumva yari Casemiro yari Toni Kroos na Luka Modric atake BBC buriya Zidane bari BBC canke Baraka vamwo hakaza Isco agaca yongera kuri batatu bo hagati yego kugira ngo akine 4-4-2 ivyo yakona kubikoresha iyo match retour iyagiye à l'extérieur yari Varane nantu byari Ramos bahoraho mwijambo rimwe uyu mugabo arashafise chantier nini yukubaka ariko kandi turiko turaraba chantier yokubuka nko kubice 70 kwijana nivyo kandi kubaka equipe iyire Jobe pare yuko bitashobora kubatwara musi y'imyaka 3 nubundi arayihebiyo arayeba akabimenyereza n'abantu uti nitwabura Champions League muri iyo myaka kuko bujya kugura bisigura yuko uwo muntu bizokunda bakirinda rero na yahigo bwa bwishimwe bwa bwibone bwo kubona ngo turi Madrid Xabi Alonso aje birasaba ko bamuha umwanya pana kuvuga ngo nguje ngaho utegezwe gutwara Champions League iyi kintu kimaze kugusosera cyane wumva ko gitegezwe guhora mu kanwa kawe muga harabu wa oblige ko uzorindira iyo myaka Arsenal bati pression ejo navuye ngamvuga nti Arsenal ikaza gutsinda pression ikaza kurengera canke ikaza kurengera iriya pression ibarindiriye ikaza barasohoka amahoro ni kwa kundi kuvuga ngo murabe mu maso bugiye yuganira n'umuntu murabe mu maso equipe ya Arsenal kubirenga aravuga ati yani equipe ya Arsenal naho zenda bivugana na Afsa ati binjiye muri match Afsa nawe buriya yose sangura byinshi nuko abafise akazi kenshi ati binjiye muri match mu minota 10 ya mbere mbona equipe itekanye ifata umupira ntidegaje ukabona ko umukinyi wose agomba kugenda imbere afise ibyo agomba kugira nivyo Real Madrid hari kintu kimwe udashobora gukura
uwagiye no muri process uza gusanga nka Madrid yabarushe kubera iki Madrid niyo yari ikeneye byinshi byo gukora muri match ariko nabona equipe ihana aho bigarukiye bakaza bakagira bagasubira bakagira Arsenal mu bisanzwe muri no myaka ntibitangaje natangajwe narinzi ko equipe ya Arsenal mbuyamba igira kabiri muri defense buraya haba muri Champions League haba no mu mashampion buriya barutwa niyitwa Inter de Milan yonyene sino muri no sezo gusubiye no mu myaka ibiri heze niyo equipe yoba yinjijwe bike kubarusha ariko ku mugoroba wejo discipline tactique bloke zabo nabonye vyukuri zanyeretse ko Arteta yakoze ikintu kidasanzwe kuko no Arteta aza muri Arsenal defense amaze kuyishiyamwe amafaranga menshi cyane nico gice yubatse n'amafaranga menshi kurusha ibindi mbo uriko uraraba Arsenal ubu biri presi niyo woraba ivyo kongeramwo ni nk'abakinyi babiri gusa uko urumva Arteta barashaka niyo yobumwe nugushiramwe mu numero 9 harakazi yakoze uyu mu directeur sportif wo mu Edu Gaspar nubwo yagiye Berta biraboneka ko Arsenal biri presi nukongeramo mu mediateur w'umukasera ashaka kusubirira burya parte imyaka irikira mujana nubwo yoba ameze neza ugomba kumusubirira ukamuzana nubwo woza n'umuramplasa wiwe yemera Jembo na mugabo w'umwongera amasezerano yamwongera ako bujyane navyiza kusubiriza umukinyi nta pressure ihari urabona nico niko nakubwira bamwongera amasezerano bazane n'uwo Zubimendi wabo bariko bararirimba kuzana niyo yoba n'uyundi uraze uwitwa akaka Bernardo Silva Guardiola akazana yarazi yuko David Silva sigaje nka sezimwe yego zibaye nyinshi kandi arakazana mugabo arareka baranabana isezo kugira ngo koko kabanze kicare hariya kigire kuwo kagiye gusubirira ndakubwije ukuri yari nayo karite ya Real Madrid bitarapararangana Real Madrid ntabwiza n'umukinyi azosubirira uyundi we yaragiye irakuzana uzomusubirire umaze kugira ibyo mwigiye niko bagiye basubiriza burya Mende yaje nubwo ego yaje ntuza Marcelo gihari ni nayo mpamvu bona yagiye muri Real Madrid abagihari hari undi mu numero 3 ahari Carlos yari yagiye bazana Gabriel Henza muri Manchester United Carlos yaragiye abana na Gabriel Henza yari Marcelo yari umwana mutoya cyane gose ni navyo bintu bagiye bariko bagiye kwa Trent Alexander barazi ko bamuzanye Carvajal azokina nka sezimwa imbere y'uko muri stade yari muri stade azomurabirako bikeya bishoboka Arsenal yakinye match y'ukubahuka Arsenal bafashe je nabonye bakopiye match bakinye i Londres baza kubidevelopa gusubiramwo bijyanye bari babivuze mu conference de presse sinumva ko bari kwavuga ikintu baza gukora twiteze Arsenal za kuza ngo izibire idefende cyane biriya bitsindo byabo ariko baraza bubahuka Real Madrid bayereka yuko nyimba vyuko twagutsinze muri match yale twarakurusha ilfo ko ngaha tutagira ikintu cyantangaje mbuyamba pressure twari twiteze kuri Arsenal nayibonye kuri Madrid haba kubafana buga igisenge ngwinduru nize gusohoka ariko nabonye abafana ba Madrid bakanye babonye pressure ya Jude Bellingham agenda agwana fata batimbera tahasi buriya namubona nye discipline ntayibwigere ndabubonana kuko muri match yale yanse kuramutsa ntuzenya mwene wabo Declan Rice uyu numukinyi naho yanse kuramutsa Lewis Kelly urumva iyo image abamuhaye umukinyi Enjura azobera nka capitaine muri equipe nationale ejo bundi gatsinda n'igitsindo cyambe yari kuri pass yibonye Enjura muri equipe nationale wazobara umukandida ku capitaine wase kumuramutsa ubabo akakana nakamashaga kamubwiye ngo ya remonta diri heyi ngo ya remonta mu Congereza kinomo nosoye noneho ciza cyane akabwiye ati ariko Petit uracari muto ku buryo Declan Rice abona ko atagogo kuboka tereka reka ntimuzi vyabaye ati buriya namubwiye ati remontada ko tutayibona tuyirindire gushika saa 7 z'ijoro Bara abana baba bumva ni mu mutima wiwe hariyo Real Madrid hariyo equipe hariyo Arsenal nani inde equipe wo mubwira amaze kugira ubwo bwibone yasanze hari ya nyene burya bwo kumva ko Madrid yihonyora ivyibonye byose
mugabo navyo ku rundi ruhande afise uwo mutima niyo mvi kuko muri bariya bane uko twamye tuvuga niwe wenyine ubona ko agerageza kwitanga akaza no hagati ukabona ko hari ibyo ari karagerageza ariko twabonye wa kocha nkuko na Trent yari wakoropa n'umwana ubona rabiriye foto abantu barabibona bari kuri mwananje hagice ubona mu kirundi ko umengo yari kamubwiye ati mwananje ati nakwizeye nawe ukomeje kunterite umwana wa Academy Lewis Kelly no umwana yakinishije benshi batavyumva ko uno mwana ni gitangazara nuko no ku mugoroba wejo yakira umupira ukabona ko traverse hagati mu bakinyi ba I mean ninde uyu Karafiori sinzi ko Karafiori nubwo yo azobakomeye Karafiori fendo fazosohoka muri ntibishoboka kugira biragoye ko azoza ngo yemboze kuri gatatu muri defense centrale hoho biragoye ikindi kintu cyabaye kuri Arsenal abantu baguma biyumvira bati yamara absence yande ya Gabriel kuko bari bamenyereye ko ubukomezi bwa defense ya Arsenal bufatiye kuri association ya Gabriel na n'uwitwa William Saliba mu gicagaragaye mbuyamba uyu mugabo Arteta yubatse defense nka defense idafatiye ku mazina ahubwo izokomera ayubakira uburyo bwo gukina bwa defense ikomera nka defense idakomeye kubera izobifise naka kubera ko izobifise nengege ngo kubera yabuze naka raba Kalafiori imatch agize nta itandukaniye n'ivyo bari biteze kuri inde Kalafiori canke Kalafiori bambe nuze Kivior niwe ndiko ndavuga Kivior yakinya mu mwanya wa Gabriel ariko ivyo atanze nivyo vyari gutangwa na Gabriel naho nyene we yatanze na vyinshi nivyo ndiko nakubwira twari twumva umenga ntazohahagaze nivyo uyo aramutse atanga vyinshi vyo bari kumukeneramwe ni nk'ivyo Kivior yagezene yatanze bati rero credit kurinde kuri Arteta yubatse defense ya Arsenal ayubaka ikomeye nka defense apana kwikomerera ku mazina kubera ko urabona nka Real Madrid iri atake biragoye kumva yuko muri match zibiri mushobora kubazibira ku buryo batatengeneza igitsinda erega kiriya tuvuga naco nyene nuko ntuze yakibahaye yabaye ikosa rya Raya na ntuzenya na Saliba Raya yasiribrenye Saliba atazi ivyo ari gukora mbuyamba je nabaye umunyegori umumenyereza umwe yarambwiye ati ikosa umunyegori ryambere akora nugutanga umupira uwutanga muri axe bijya byo gutanguza nikosa ridasanzwe kuko umukinyi umuhayo axe ni haje imbere y'igori nyene haje hatumberanye n'igori kuko umukinyi yonone umupira haja nta kindi kiba gisigaye nuko batera mu igori umuntu ambwiye ngo ndakora mutse nambo nko kayene kene ngo ave reka tubanze tumushimishe turabivugana umufana wa yitwa Torres n'umufana wa Real Madrid twananiwe pe okay birumvikana wewe nawe ndabira Real Madrid na buriya busatirize match zibiri bakaronga igitsindo kivuye kuri Herere gusa ntoya nk'igihe ya Saliba nande na ntuze naho nyabakaza kukironka ivyo bitano Arsenal yabishizemo barushijwe Real Madrid bagende bige amakosa bakoze ahubwo bagende barabe uburyo ibintu nk'imbi bitazobasubirako cyane ko ino Real Madrid statistique zivuga yuko ni gake badashika muri demi final ni gake bayiburamo ni gake bayiburamo nivyo rero biriko biravugwa gato twafashe umwanya munini cyane kuri Real Madrid n'umugwi wa Arsenal ndabona abafana ba Real Madrid umwe wenyene niwe yemeye aravuga ati felicitation natsinzwe n'uwitwa Villepien n'umugenzi wanje yitwa Villepien twaratigiye abandi bose baciye baraba hirya ntibibaze ngo sindababona Floribert mfise umugenzi yitwa Floribert nawe yaciye yirabira hirya nk'uko umengo ntazi vyabaye urumva mbuyamba mfise umugenzi yitwa Abdul wewe twarabiye match hamwe yavuga ngo agenzwa nuko remontada ibera mu maso yiwe hanyuma akagira ijamba ntekereye yego ariko twarabanye match mu gutaha sinamenye irengero giwe ibaze kudasezera kandi by'ukuri Abdul nawe yabaye nka nuze nka Jude Bellingham abafana ba Real Madrid rero benshi twamaze iminsi mfise n'abagenzi benshi cyane bafana Real Madrid baba bagenda bavuga ati tuzohuza ubwaye muga kudasezera navyo cyangwa kutavuga akajambo inyuma ya match navyo urumva ntabwo aba ari navyiza ku rundi ruhande mbuyamba
Inter de Milan yari kikuramwo Bayern. Ya Inter de Milan yari kikuramwo Bayern, c'était prévisible ku cubahiro cose tugomba Bayern. Ngendeye kuki Bayern Munich yagize ibibazo icambere vy'imvune imbere ya saison, imbere yuko bakina runo rukino ko ni defense ubona havuyemwo nimero 3 wabo yari yitezwe kwa Real Madrid, hanyuma yongera Anthony Davis, Alphonso Davis bavunikisha Dayot Upamecano nubwo ko genda kora amabara burya hahagarara renza koko bavunikishije gardien wabo, nabo mbona batariko barategura umusubirizi wabo neza kuko namba uri ofise mugadi afise imyaka 39 40 ukaba utari kuriyumvira kumusubiriza biragoye. Amaze gutanga ibimenyetso byo kugira imvune yaheruka muri ligament croisé ejo bundi uravyibuka haraheze nka sinzi nka saison y'umwaka uheze yagarutse bagize muri za quart de finale. Ego bagize imana ico gihe baciye bazana Sommer amaraho saison yose niwe radahari yifuza no kuhaguma, bariko barahangana ku mugoroba yaciye aza gusubirira Andre Onana hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ahubwo uzi ko ari ivyo ubu ariko Simon Inzaghi muri Inter de Milan bariko barakina ku mugoroba. Ni equipe kuza kwa Vincent Kompany muri no equipe ugukorora banire kaza muri Bayern, naho je ndahabona inenge franchement level ya Bayern siyo gukocwa n'umuntu nka Vincent Kompany, kiretse namba habayemo amadiri yandi ubona ko isi yobowe n'amadiri. Real Bayern mwiyi myaka itatine iheze ni Bayern ubona kubuyobozi nambu vyibuka neza wa mwaka batwaye igikombe bagitwara Dortmund ku kanyuma Jude Bellingham arababara cyane abari yidinza abantu mukinyi wa saison niwo mwaka ibaze gutwara igikombe inyuma y'amasaha abiri ukaza wumva inkuru yuko president yeguye. Ni equipe ubona mu buyobozi bitifashe neza, ni Bayern nisigaye previsible mu vyikora. Kera wumva Bayern yasinyishije umukinyi nta nuko wumva ngo arafasha indege, wumva ngo araheje gusinya, ariko ubu Bayern nayo ifisemwe amafrope ibaza nk'amafaranga batanze kuri aba ba Sasha Boy aba ba Joao Parinya ari umukinyi mwiza kwa ande, ibaze equipe ikinisha Josip Stanisic kuri gatatu, Conrad yayimera gakina kuri kabiri wirengagi. Donc ntabwo ari Bayern gifite abakinyi beza mu kibuga ku buryo uyigeranje na Inter de Milan yaje mu gihugu yaje kuri Bayern Arena Allianz Arena ibasindirayo 2-1. Inter de Milan ifite defense utashobora kwizera ngo uza kuyitsinda bitatu bugi imbere yuko bahura na Bayern bari bamaze gutsindwa ibitsindo 2. Bayern ahubwo n'abagabo bayishizemwo 2 bingana nivyo bamaze gutsindwa muri campaign yose bashizemo 3 ni kimwe cyo muri ale ego ni bitatu nivyo. Nukuvuga ngo equipe nibaza ko ifite defense nziza niyi ya Simon Inzaghi. Ni equipe ifite mu defenseur ya Serbia imyaka 35 mugakikijwe n'umu champion du monde 2018 Benjamin Pavard na Bastoni muto ariko atari gito w'umutaliyano espoir y'abataliyano hagati mu kibuga ukibaza ingene equipe les rejetés za Arsenal na Mirase Karanoglu Mkhitaryan na Nicolo Barella umwana wabo na Fratesi yinjiramo agombora. Damian ninde yarazi Damian yaje muri Manchester biranga, ninde yarazi ko yoba yagikira ubu we ntafite nka 36 ja kuri Di Marco ja kuri Marcus Thuram ja kuri Lautaro Martinez. Iyi nwayo yabo ni nziza gusumba jenemeza yuko equipe ifise nwayo nziza ifise collectif nziza ni yotsindi ifise abastare bene cyane twaraje nahise ikimenyetso sivyo Arsenal yare tugaranigarije imbere ya Real Madrid kuko niyo bokubwira ngo genda ugura abakinyi muri Inter de Milan uwo woraba ubwa mbere no Lautaro cyane uwo woja hagati mu kibuga wogura Nicolo Barella kuko abandi bo nabanani wahandi na Di Marco wo mugura peut-être na Bastoni abandi wogura Serbia wa 35 wogura Darmian wa 36 ni equipe ubona franchement ntibagiye guhura na Barcelona akazi kariho ndakubwije kuri Barcelona sinzi akazi kariho pe mwaraye mu twenzere yare burya nayi ifise umunza akazi kariho pe. Ibitsinda rero bya Harry Kane na Eric Dyer bose baturutse muri Tottenham baza muri Bayern barabe ko botwara ivyo batigeze batwara muri muri Tottenham.
ariko ntivyakuye kugira ngo bakuremwo Inter de Milan kubera ko Lautaro Martinez burya bagumye bayitsinda. Inter yigeze kubaja imbere igitsindo kuko ku munota wa 52 Harry Kane yasizemwe igitsindo, Martinez akigombora après iminota 6 yonyene ku munota wa 58 Lautaro Benjamin Pavard aza guciramwe igitsindo bavuga bati nawe yavuye muri Bayern burya bavuga bati yavuye muri Bayern yavuye muri Bayern après inyuma y'ijya mondial wavuga yaciye aja muri Bayern. Munyuma rero Eric Dyer nawe aza gushiramwo ica Bayern biba bibiri ku bindi. Bayern bazokwicuza kubera match ya mbere kumbure hari ico abantu ntibabize ko na Jamal Musiala izinkino batigeze bamubona. Nimvune biri mu byo babuze murere inkino zose. Leroy Sané Rojet wa Man City inkino zose. Michael Areze ntuvuga ko ari mubi ariko niveau yo gukina aho yarari muri Crystal Palace burya gukinira ya ma equipe ni pression. Ariko ari mu beza bafise ubu ari mu beza baye ariko mu mentalite yo gukina ya majoro burya nta yafise. Yego ntiyo baheka ntabwo yo baheka nivyo ntivyakuye rero ivyo byose kumbure Bayern hari kosa bakoreye muhira paraporo y'akazi bakoze hariya kwa Inter Bayern kuko niyo equipe yonyene niyo equipe yaririmo Bena Real Madrid niyo zo equipe zonyene zemeye muri no round gutsindirwa muhira zemeye gutsindirwa muhira kuko Dortmund yaravyanse nantuzenya na niriya Aston Villa nayo yaravyanse uravye physionomie nizo equipe zemeye gutsindirwa muhira zonyene uravye urukino uko gwagenda gusa c'est regrettable kuri Bayern kuko Madrid yo biboneka ko kwabaye kurushwa muga kuja kugira gutsindirwa muhira ukaja kunganiza kwa mukeba biboneka ko muhira hari ico wiyimye utaravye kahise kumugwa wa Bayern uya ni na equipe ifise lokoro yo gushika mu mafinale kitakaza na menshi uribuka 2010 batsindwa na Inter de Milan. Yes burya iyi match yatwibutsa mu legendere wo mu Cameroon akina kuri kabiri Mourinho 2010 bakina uravyibuka batsinda Barcelona mu finale Milito akabitsinda bibiri inyuma yo gutsinda ahubwo rero biracuramye urazi ko bicuramye ikiri yagiye bakuyemo Barca muri demi finale baja gutsinda Bayern muri finale ubu bakuyemo Bayern muri quart de finale bagiye gukina na Barcelona muri demi finale uriko urumva Bayern rero ni equipe uri kuraraba imyaka iniheze kuko namba Alonso no mu budebita bwiwe aza gafasha equipe izwi nko kuzamuratara mugabo atari gihangange muri kiriya gihugu batuzi yuko Bayern ni equipe ivuga mugabo nk'umukandida nk'ubagwa mu ntege ni Dortmund ntabwo ari Bayer Leverkusen mwakweze baraza babatwara igikombe dejeje we guhitamwo Vincent Kompany franchement nabonye ibibazo bidasanzwe muri iriya equipe uri kuraraba le derniers années imyaka nk'itatu iniheze ni equipe yagira esheke mu marokritima bagiye baragira ni equipe ihuzagirika bagenda batera umugongo ntabwo Bayern twari twiteze yuko nabeza babadagi baza bakavuga ngo nimutatwongera ibi turagenda ubu turabizi zuguru ziriyo hagati yabo nabagoretska nabeza babadagi uyu mukapitene wabo akagakina gasobetse nimero 6 Josh Kimmich kaza mu na Pepe Guardiola nawe agenda basaba ibi nibi kugira ngo agende donc ntabwo bakiri equipe bakonvenka projet donc projet yabo ntabwo ikonvenka beza bo mu gihugu kugira ngo bayigumemo ubu le derniers années nibwo tugiye kubona hari umukinyi yiperometa kuva muri Bayern agasohoka kandi kera sibyo twahora tubona ubu dusigaye tubona equipe irondegwa na Bayern umukinyi arondegwa na Bayern nakavuga ngo no ndakata mva hahana nje nuko mu buyobozi bwayo hari ikintu cyo gukosora franchement Bayern iragaragaza ibimenyetso kugira ngo ize yo kongere kuyobora uburayi nkuko twahora tubibona burya ne equipe yahora igwa mu ntege inyuma ya Bayern inyuma ya Real Madrid na Barcelona na Liverpool niyo yindi equipe ifise legacy burayi ariko pour le moment je nigihe batomborana ndavye continuité iyi equipe inyuma yo gutsindirwa na Man City kuri finale bakomeje ugo rugendo bari kumwe na Simon Inzaghi ubona yuko equipe ya Inter de Milan franchement sinzi umwaka
mugo fendo fi equipe zo twakombe ko kivyo mu gihugu vyo vyirabirembe demi finale rero zizoba ku matariki ya 9 zoko gatanu zo kwa gatanu oya ni tariki 26 29 na 30 29 na 30 zuku ubwo Barcelona irakina finale ya Copa del Rey 26 yitegura na Inter de Milan urumva iyo minsi itatu ebo bumengo bazokina le 30 kuko match ya mbere izoba ari ya Paris na Arsenal match ya mbere izoba ari Paris na Arsenal match irabera he match ya mbere sindaraba neza aho izobera reka ndabirabe ariko ni kwa Arsenal izohera kwa Arsenal match ya mbere irabera kwa Arsenal Paris Saint-Germain donc yaje azoba ari kuwa kabiri tariki 29 hanyuma buke Barcelona yakire Inter kintu nakunda cyane namba harimo match za Arero Tour franchement wohera hanze mugabo bitweretse yuko muri no round abahereye muhira 3 kuri 4 barenganye kuko Paris yari yatanguriye muhira Arsenal yatanguriye muhira Barca yatanguriye muhira ahubwo bamenye ibanga ryayo match bavuye muhira bayatsinze ku buryo bubasekiriza equipe yitwaye nabi muhira ni Bayern Dominique yonyene ngiyo afsarakoze cyane kutwereka uko bigiye kuba biba iyindi information yihuta nuko Thomas Partey yaronse ikarata y'umuhondo imukumira mu rukino rw'ibanze rwa mbere rwa urukino rwa mbere Arsenal izokina rero no mugwi wa Paris Saint-Germain izoba ibuze umukinyi wayo Thomas Partey urumva ugo n'uruhombo rundi kuko Arsenal iracabuze ba Gabriel Magalhaes iracabuze babasatirizi babo burya tuba twabibagiye kubera equipe yatsinze 5 abitwa ba Cayo ariko n'ubundi si kintu ciza kwa Arsenal ikina za demi finale harabakinyi babo ibuze reka tutanga umurongo rero twumvirize reaction z'abantu badukurikirana nabo uko zimeze allo